Ihohoterwa rya kiremwa muntu arivyo torture mu gifaransa biguma vyibonekeza kuva imvururu zabaye mu 2015 gushika ubu turabona neza yuko ico caha kiguma kibonekeza no kuva hashitse ku butegetsi President Evariste Ndayishimiye mu mwaka wa 2020 naho nyene ico caha cagumye kibonekeza aho abakozi ba leta bari mu iperereza mu gipolisi mu gisirikare baguma bahohotera abanyagihugu bakanabanyuruza cyane cyane hariyo abantu benshi twagiye turafasha n'ubu tubana yadufasha mu kwitura ibisata bitandukanye vya ONU hariyo abacagisata kigwanya ihohoterwa rya kiremwa muntu Geneve hakaba hariho n'amadosi amaze gushika imbere aho leta y'u Burundi bayagiriza guhohotera kiremwa muntu kubera bya vyakoze n'abakozi bayo ivyo rero intambwe ishimishije iki naco nuko tubona yuko ubu leta y'u Burundi gerageza kwishura ku birego twatanze nivyo ni ibintu vyiza ariko tugasaba yuko cyane amategeko yokurikizwa kubera ubundi gusa amategeko meza cyane agwanye ihohoterwa rya kiremwa muntu tugasaba yuko yokurikizwa kujya yanditswe iki naco nuko nk'abaheruka kuronka ayo makondanation kuri leta y'u Burundi dusaba ko leta y'u Burundi yogerageza kubashigikira ikabagashumbusho ko twari twarumvise yuko yari yashizeho itegeko yuko umutegetsi wese umukozi wa leta azokora icaha niwe azokwitangira amahera leta ikayatanga hama bakayamukata ku mushahara nibaza rero ko boraba ingene baza barakurikirana abo bakozi ba leta baguma bikinga inyuma y'ubutegetsi bafise kugira bahohotera abanyagihugu ico turiko turakora nuko twaratanze nimero ya WhatsApp boza bararungika amakuru yerekeye ibihohoterwa bagiriwe canke ibibazo bashaka kubaza vy'ubutungane amadosiye yabageze ivyo rero ni mu nzira yo kubafasha tukaraba ingene turonka ubutungane bubuza mu Burundi zo burondera mu makungu